Reka tubaramutse cyane abakunzi bo kuri Art Burundi aho muri hose nibaze ko muri aho mumeze neza kandi mukomeye mushima Imana ico tubifuriza n'amahoro meza n'amagara meza kumbure atangwa n'uhoraho kuri mwese hamwe na twebwe tuba turi ahantu tugerageza kubatoboreza amakuru aba agiye atandukanye. Ndashaka kubereka ino foto, ni foto yavugishije abantu benshi, ni foto kumbure yibutsa abantu ibihe vyarenganye, ariko byinshi nitwo bivuga ko kuko byinshi muba mwagiye mubibona kandi mukabibona mukanabyumva bikabarengana mu matwi yanyu uko mwagiye mubitahura. Bamwe bose bagiye bifata uko bavyumva. Ego n'abantu bagiye bakora amafilime atandukanye. Turiko turaraba umutama Sabasi arafise filime yahuriyemwo na Fanny Lavine, kandi n'umutama Nsoro arafise filime yahuriyemwo na Fanny Lavine. Ariko amakuru meza atubwira ko abantu bavuga ati turakeneye kubabona muriko murakina filime, muriko murakora filime muyikorera hamwe muri batatu. Kumbura abantu bamwe bakavuga ati yoba filime y'amateka, ariko kenshi biba bigoye, ariko bose nibokorera hamwe kuko baba bafise n'ibintu biba bigiye bitandukanye. Ariko benshi bakavuga ati aba bantu turabakunda mu industry ya filime, none umuntu yokora iki abantu basubire gukorana? Ego hari abantu benshi bagiye bavuga ati burya ibi bintu biba bigoye. Abantu sikuvuga ngo ni kwanga gukorana canke se nibindi bitandukanye. Burya umuntu wese abashaka gutera imbere ku ruhande rwiwe. Abandi bakavuga ati nta muntu yobatamo amafaranga aba bantu bagahurira mu gikorwa kimwe. N'abandi bagiye bavuga ati burya biragoye, ibiri kubiri bigira n'imizi ibiri, ariko ibiri hamwe nyene biba bisangiye no kuma. Rero kuba byamaze kuba kubiri bigira n'imizi ibiri nyene biba bigoye kugira ngo byongere kuba kumwe. Ariko rero hariho n'abandi bavuze ati burya ibi bintu biragoye, turashobora kwiyumvira ko bagiye hamwe ari batatu kariho bawutuzanira igikorwa cyiza kandi gikomeye, ariko ugasanga ico gikorwa ntikibaye cyiza. Bikaba ngombwa ko umwe wese yikorana kugira ngo umwe azamure impano yiwe ku ruhande rwiwe, uwundi azamure iyindi impano yiwe ku rundi ruhande. Ivyo bintu bikaba atakintu na kimwe vyokwica mu gihe bo bikorana uko. Ariko kenshi benshi bagiye bavuga ko aba bantu babakunda cyane. Dushaka kumenya rero muri bimwe vyagiye baranga mu gihe carenganye, aho kenshi bagiye bakorana. Kumbure hari filime nyinshi bagiye bakoreranira, naho bamwe batagiye bagaragara mu bikorwa bitandukanye, kuko haravugwa amakuru ko hari filime ya kera Nsoro yakoreye Sabasi bagikundana bakiri mu rukundo, urukundo kandi rwari rwiza cyane, ariko atari kuvuga ko bari kure na kure cyane, ariko bari hafi na hafi cyane. Tukibaza ati none mwa kino gihe habuze iki kugira ngo aba bantu babe hafi na hafi cyane? Ariko benshi baravuga ati mbe muri filime y'u Burundi harimo urukundo? Namba harimo urukundo kubera iki itava ku rundi rwego igire ku rundi rwego? Abandi bakavuga ati burya filime y'u Burundi harimo urukundo, kumbure filime y'u Burundi iri ku rundi rwego turiko turaraba kuri filime zarenganye. Benshi bakavuga ati burya twarirukanye filime z'ibiswahili zimwe z'amakarashika z'amadayimoni, kumbure babigiye bitandukanye no mu muhingo itandukanye. Kumbure ibikorwa bimwe vyagiye biba bigenda neza. Rero ikibazo kiri hano hantu, mbe filime y'u Burundi irakeneye urukundo kugira itere imbere? Filime y'u Burundi ikeneye iki? Ico turaza kukigaruka ko kumbure umwanya ni wadukundira. Tugaruke rero kwa bano bantu, mbe habura iki kugira bakore igikorwa kimwe? Nkuko twabivuze, harakenewe ko bakorera hamwe kugira ngo filime y'u Burundi itere imbere. Kenshi na kenshi abantu barakunda kuvuga ibintu uko baba bavyumva mu migwi iba igiye itandukanye, ariko mwebwe uko mama mubibona siko biba bikwiye kugenda, kuko wewe urabona ikintu na nyene kuba akikora nawe akabona ikindi, kuko biragoye kujana n'umuntu mutavuganye, biragoye kujana n'umuntu mutari mu cerekezo kimwe. Ego benshi bagiye bavuga amajambo atandukanye kuri Fanny Lavine hamwe no kuri Nsoro,
kwitandukana ryabo. Ntabwo twobacira urubanza kumbure umwe wese mwikota arimwo canke se mu yindi kote uwundi arimwo, ariko birashobora kuba ari ikintu cyo kugira ngo kumbure ibikorwa by'umwe bishobore kuba vyogaragara n'uwundi ibikorwa byiwe bishobore kuba vyogaragara. Biba bigoye kuko mukorera hamwe muba mukorera hamwe nyene, ariko hari ukuntu mutandukanye kumbure impano y'umwe ishobora kugaragara, kumbure ibikorwa bikagenda neza. Ni benshi bagiye bakorana kandi hageze igihe bagatandukana kandi nta kibazo vyateye, usibye ko abakoze cyane bateye imbere gusumba uko bahora bakora. Ariko na cyane tuvuga ko Fanny Lavine na Sabasi barakora filime kandi bakazikora neza, ayago kandi bakagera igihe bashobora kuba bokora filime bari hamwe, kuko hariho filime bagiye bahuriramwo filime ziba zigiye zitandukanye. Aho na Sabasi nawe nyine afise filime yiwe ariko iriko irengana bitwa Ingaruka. Iyo seri ikaba imaze igihe kinini cyane iriko irarengana kandi abantu benshi barayikunze, na cyane ko iba irimo amajambo yigisha. Kumbure imyanya ni yadukundira ndetse akaryo ni kadukundira, tuzobarondera Sabasi tumukoresha ikiganiro tumubaze ibibazo bigiye bitandukanye. Kumbure uba afise ikibazo dushobora kumubariza Sabasi aze kucandika muri commentaire, kumbure tuzokimushikiriza. Ego Fanny Lavine nawe yarakoze filime zitandukanye, aho avaniye n'umushinga naye solo yarakoze filime ziba zigiye zitandukanye, ariko na cyane ko mwa kino gihe ata filime ariko araduha, ariko aheruka gusohora urwandiko avuga ati burya ntimwibaze ndicaye kumbure nawe abari mu bihe bigoye, amaze igihe aduhaye uwundi musineyaste artiste kumbure azoza akora ibikora nka mu industry, kumbure ko akuriye mu kiganza ciza c'abavyeyi bariko batahura industry, kumbure nawe ashobora kuzotubera umugisha, kumbure akazamura iyindi mpano tukagera ku rundi rwego. Aho rero nawe avuga ati yamara ntabwo nicaye, kumbure mu minsi iri imbere ndabashiraho igikorwa ciza kandi naco muzokikunda nkuko mwakunze ibindi bikorwa vya mbere. Tugeze kuri Solo nawe ariko aduha filime nziza nayo nyene ni Fer Rouge, ni filime nayo nyene iri kirigisha abantu benshi, iri kiraruhura imitima ya bamwe, aho bamwe bavuga ati burya filime rero niyi, ariko iri mu zindi filime nazo ziko zirarengana kandi nziza cyane. Aba bantu batatu rero uko mubabona ngaha bose bari kivi, bariko barakora cyane kumbure kugira ngo filime y'u Burundi itere imbere. Rero ntabwo twovuga ko filime y'u Burundi batariko baragerageza, bariko baragira ubushakashatsi butandukanye, kuko uko vyari bimeze mu mwaka uheze siko biri muno mwaka, kandi ko muriko murabaraba filime zabo zo mu mwaka uheze ntago biriko birasa na filime za kino gihe. Kumbure na Fanny Lavine filime yiwe itarasohoka igiye gusohoka nayo nyene ishobora kuba izobije ku rundi rwego, kuko uko numva bivuga aravuga kiri ku rundi rwego. Ego hari ikintu twababwiye ati turaza kubabwira ati mbe filime y'u Burundi irakeneye urukundo kugira itere imbere. Nkuko mu biganiro Nsoro yagiye atanga ku TV atandukanye, yagiye avuga ko filime y'u Burundi ntabwo ikeneye urukundo ahubwo ikeneye ubumwe. Turashaka kumenya iki kintu namwe mu baba mugitahura nkuko Nsoro yakivuze. Namba ugitahura nkuko Nsoro yakivuze uje muri commentaire utubwire, canke namba utemeranya nkuko Nsoro yakivuze naho nyine uje muri commentaire nawe uvuge nkuko byumva. Filime y'u Burundi ntabwo ikeneye urukundo ahubwo ikeneye ubumwe. Ivyo tuzobigaruka ko mu kiganiro kizokurikira, tugaruka ku ico kintu bivanye na commentaire muzo mwatanze. Ubu tugiye kuza turabashikiriza amakuru atandukanye, amakuru ari ku gihe, na cyane muri filime y'u Burundi, kugira ngo tumenye mbega filime y'u Burundi iriko irapfira hehe. Mukomeze guhezagirwa kandi mukomeze kubana natwe, tuzoguma tubagizaho ibintu babwiye bitandukanye, abartiste bageze ku rwego rw'imbere n'abartiste bagitangura, kugira ngo
dushobore kuba twozamurana ko na cyane cyane ko twese turi hamwe ibi bintu bice bishoboka kandi bikagenda neza. Rero mugira aho muba mwubakwe, turabakunda cyane, mukomeze kugira umutekano aho muherereye hose, nizera ko vuba cyane ibintu bishobora kuba byogenda neza. Mukomere cyane kuri Art Burundi, tuzobuguma tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye.